je naremerewe nabi cane nari ngwaye gose nta kintu na kimwe nakora nirirwa nicaye muhira rero mu nyuma kuva aho nziye ngaha hanye kuri bashi naciye nyene nkira mbere ico gihe nari nkiri umumotari canasubira kunyonga imoto ndakora akazi nyene ka misi yose naho gushika none mwanya 2017 none ngaha mu kigo cy'ubuvuzi kama wari wahamenye gute mu gihe nzi ko imbuga ngurukana bumenyi zitari bwatera imbere cyane je nahumviye ku radio Star FM bahavuga nanje candumva abandi bariko no baravuga ingene bagwaye nange canavuga ni je nanje ndumva nanje ko ngwaye uko nogenda hariya bomvura kakira ntabwo nawe kumbure wibaza ko ari mu bapfumu na cyane cyane aho umuntu yumvise yuko avuze imiti y'ikirundo acayibaza yuko agiye mu bapfumu inshuti ya bose yo ni inshuti yawe ko reka tubaramutse nitekanangere bakunzi b'urubuga inshuti ya bose TV ariko kandi ntaravuga aya canke ariya reka ndakwakire neza cyane karibu cyane ku rubuga rw'inshuti ya bose TV ko murakoze je nitwa Niyonzima Bosco nkaba mba muri commune Kiganda umutumba Murambi zone Gatabo je nabaye mu bantu ba mbere batanguye kuza kwivuza ngaha nifise ingwara ikibazo cha hypertension rero hypertension uvuze ko uva muri province Muramvya noneho muri commune Kiganda mu Gatabo hariya anyenciye mbona yuko muva hamwe n'umuyobozi w'ikigo inshuti cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose hariya uranamuzi ndanamuzi kweri rero je maze kugera ngaha anye ndageze ngange ndababwira ikibazo cy'wanje ndababwira ingene ngwaye nukuri kuva ico gihe mbega ico gihe wari mu mwaka wahe hari muri 2017 niho waza kwivuriza mu kigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose mbe bakorera ngaha bakorera ngaha nyene igihe bari buguruye ngaha bavuye hariya ku masanganzira ubundi uri mu bambere batanguye kwivuriza ngaha je ni mu bambere kweri ico gihe mwari mwaje kwivuza iki nari ngwaye ingwara y'umutima 2017 wari ugwaye ingwara y'umutima hanyuma uza kwivuriza ngaha mu kigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose mwakiriwe gute vyagenze gute mbega iyo ngwara boba barayitoreye umuti canke barayivuye je no kuri basi bari baramvuye gushika ico gihe naciye mbandanya imirimo yiwanje ico gihe ntaraza ngaha nta kintu nakora nirirwa njyamye nkirirwa muhira uko nyine ata kintu na kimwe marira umuryango n'umugore nawe wanje rabizi ngo nge twazananye niho rero ubunye rero nasubiye kumera nk'ugira ikibazo cyanavuga nti reka rero nsubire kwa ryavuriro nivuriza ko nobonye naba bari ingorane mfise barampaye umuti kandi ndizeye ko nzokira 2017 uza kwivuriza mu kigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose uba umwe mu bambere noneho baje kwivuriza ngaha tugaruke gato inyuma mbega ico gihe mutaraza kuhitura mwari mumerewe gute je naremerewe nabi cane nari ngwaye gose nta kintu na kimwe nakora nirirwa nicaye muhira rero mu nyuma kuva aho nziye ngaha hanye kuri bashi naciye nyene nkira mbere ico gihe nari nkiri umumotari canasubira kunyonga imoto ndakora akazi nyene ka misi yose naho gushika none mwanya 2017 none ngaha mu kigo cy'ubuvuzi kama wari wahamenye gute mu gihe nzi ko imbuga ngurukana bumenyi zitari bwatera imbere cyane je nahumviye ku radio Star FM bahavuga nanje candumva abandi bariko no baravuga ingene bagwaye nange canavuga ni je nanje ndumva nanje ko ngwaye uko nogenda hariya bomvura kakira ntabwo nawe kumbure wibaza ko ari mu bapfumu na cyane cyane aho umuntu yumvise yuko avuze imiti y'ikirundo acayibaza yuko agiye mu bapfumu jewe mu bisanzwe je ibintu by'abapfumu ntavyo njamo ariko amaze kumva ukuntu bavura ndavuze ni jewe reka ngende ndashika ngaha ndabona ingene bavura basi je rivuriro rinye ndarishimira cyane kweri yego ico gihe mwarakize neza narakize neza hamwe nsubira kurangura imirimo nayo wanje cyo gushika no mbega wahaje muri 2017 uko wahasanze 2017 niko nubu wahasanze muri 2025 wahasanze harahindutse cyane barahinduye cyane ibintu nka bitatu kumbure wabonye byarahindutse nko ngaho hasi
hari hasize isima ariko nta karangi kahari aho hose bisanzwe harahindutse cyane gose mwebwe mwatangiye gufata imiti ngaha kuva 2017 ndashaka ndabibariza aka kantu harabavuga yuko imiti yo mu nshuti ya bose ngo ikaze ngo igoye gufata kandi umwe akatwishura kwiye ni nk'iyindi nyene erega urwaye none urwaye umuti nubwo wowe ukaze none woreka kumva urwaye cyane cyane ingwara nibabaza gusumba imiti ingwara nibabaza gusumba imiti umusanzu muri abakizi jewe ntabwo mu rushengero baguciye kubera ko ugiye kwivuza imiti y'ikirundi nta ngorane n'imwe je sanzwe ndumukizwa no mugore wanje n'umukizwa nta ngorane n'imwe mwamufise ikizere ko iyi implantation noneho mwaje kwivuza izokira jana byiza yuko nzokira neza tangorane kuko hariho nabandi abantu numva ku radio baje kwivuza ngaha barakira yego kweri jeraje kwanza ibimenyetso ndamaze kubibona no ndize ko nzokira imiti bayigutekereye bayiguhaye mugiye kuyifata aho munavuga yuko mwifitiye ikizere yuko iyi implantation igiye gukira mbega mu kibano nkawe irigize kabiri je kwivuriza ngaha aha mu kigo cy'ubuvuzi kama uba warahabwiye abandi bantu bo mu kibano kugira ngo baje kuhitura hariho n'undi n'indwi itarahera umuhungu no mu gatabo no mu shoferi mperuka kumurangira kuza kwivuza ngaha nyene yego kweri nabo bakubwiye ko ubu bamerewe gute cyangwa bimeze gute ni umushoferi ubonye ariko arakora nta kibazo ariko arakora kuri nta ngorane yaje kuwa n'umusitiri kuwa mbere nawe yaje kuwa kabiri windi guheze ubonye ariko arakora kuri yibere no mu kazi nta ngorane ariko kandi tugaruke mu kibazo noneho namangaruka ko ca misi yose hari abatinya kuza kwivuriza ngaha ngo imiti yaho ngo irazimvye Rega umuti kuzimba nibisanzwe none umuti uzimvye hamuka kuvura nta ngorane nta kibazo na kimwe none erega ubuzima nabwo none ikindi kintu kandi zimvye nk'iyindi cese mbona ko nta biciro no bivura vyahatari no mbona bihari bariko baradukurikirana hari gihe bataza kwemera ko mugwaye hypertension na cyane cyane aho tubona ko usa neza ugaragara neza mbega iyo hypertension noneho itanguye kukumerera nabi biba bimeze gute ubumerewe gute ndagira ibinyanya nkazungurirwa nk'ejo nk'uyu nyene yarabibonye ejo nagara mve muhira nje mu gatabo hajya kwikaburimbi ariko hajya mpejije koga cyane umva nyene umubiri urahindutse cyangwa none iryamiye muhira ndagira ibizunguzungu ukagira ibinyanya mu maboko nyene ukameneka n'umutwe ivyo vyose n'ibimenyetso kumbure bikwereka ko uba utanguye gukikwa n'amagara akamo mwo duterera ko noneho abariko baradukurikirana rega harabibaza yuko ibi biganiro dukora canke izi ntahe mushinga ngo tuba twabahaye akanoti kugira ngo mushinga intahe ngo barakiza badakiza basi kuri jewe iri vuriro ryo ngaha je ndarishingira intahe kuko iyo ntarishingira intahe sinari kuza kwivuza ngaho ubwa mbere ngo nongere ngaruke ngahanyirigira kabiri wagarutse ari uko ubwa mbere ari uko mbona ubwa mbere bamvuye iyo ubwa mbere ntaza kubona ko bamvuye sinari kwirirwa ndagaruka ngaha kuri basi nk'abo bana bafite ibyo bibazo boza no bagatura ikibazo no muganga hama muganga akabaha umuti kandi nabo nk'uwo bagifise nk'ayo makenga nawe mu nyuma yoshinga intaye akavuga ati bwa mundi vya bintu nukuri kandi mu bisanzwe nukuri no kugaragara batubwirire rero ko hari abenshi bahatinya bibaza ngo bari mu bapfumu ngo tubwirire abantu batarahashika mbega batarahashika basi nk'uwoba ataragera ngaha yoza basi akaza kwirabira apana ivyonye no bamubarira vy'umunwa akaza kwirabira akabibona hama akaza gukora ikintu yabonye ahanye none barakukora kuvuga basifise no nka hypertension baragushira ko no kitya gipimo cyo ngaha anye bakaguha umuti w'ingwara babonye mu bapfumu naho mu bapfumu bapfumu ni bapfumu nye
bapfumu ni mu bapfumu nyene kweri je no mu bapfumu je sindigera njayo yego kweri mu baje mu bapfumu sindigera njayo bisanzwe ivyo ngaha iri nivuriro nyene risanzwe nk'ayandi amavuriro ariko kandi katubasezere twizera yuko no mu kibana ata muntu azokumva ngo agwaye hypertension ngo agwaye umutima cyangwa agwaye diabete basi je basi nk'ubunye je n'undo mugenzi maze kumva n'undo mugenzi agwaye nkuko ngwaye canke agwaye izindi ngwara ndamubwira nti genda hari yanyu no bakuvure nk'ubu unye kubera je naheruka ngaha kera ikarata nari narivurije ko hariko inimero za telefone yaratakaye mbega izo karata nazo zikora gute hari itandukaniro ijyahe ko umuntu afise iyo karata yo ngaha mu kigo cy'ubuvuzi ka Inshuti ya bose no utayifise kuvuga utayifise ugura iyindi muga uyisanganywe nta yindi ugura imaze iki iyo karata ikarata yo ngaha niyo bakuvurirako nta karusho noneho ku muntu afise iyo karata kuvuga iyi karata uyifise yo ngaha anye iyi no batuvurirako uyifise nta umva kutayifise arayigura uyifise nawe nta urumva ntayo birirwa ntiyirirwa arayigura kuko abasanzwe ayifise abasanzwe yari umunywanyi wo ngaha nyene abasanzwe umunywanyi wo ngaha ariko kandi dusozera noneho ku bantu b'amadini na cyane nibo bantu bakunda kuba bafise basi bari compliqué cyane mu mitwe ngo jewe nsenga mu rushengero rw'abagenzi jewe nukuri sinonagenda basi mvuye nko ngaha sinonagenda ninyegeje ariko ngira ucubigira ibanga nabwo ngo mvuye kubivuza imiti y'ikirundi kwe sinonagenda ninyegeje ngo mpavure oya uko nukuri n'Imana irakizi iryo kosa ntaryo nokora bisanzwe ngaha anye bavuza imiti kama ariko si ku bapfumu oya sinonatinya no kuvuga nejo basi nka mwarimu ku rushengero anambajije sinotinya kuvuga ngo ivuga imiti y'ikirundi ya vraiment no kuri wazi uravyemanga ya ndavyebashe n'Imana irabizi imiti yabo mbega bimeze gute kuburayo gatoyi turabe kugira ngo ntibaze ngo masi vyakatsi bagenda bagira nti abandi ugasanga ngo bariko ngo babahanga ibiki n'ibiko ibintu bihamuye abona vyema nk'umuti ntiwoza kuvuga yuko ari uw'intuze ubu nasukuye deje n'umuti ugize no mu bisanzwe nga nk'umuti uyonyura abona yuko atakibazo cawo nta kibazo cawo vraiment bisanzwe jewe aba anyu kuvuga naho no vyoshika nkagwaza nk'umwana akagora nk'indi ngwara abanyu no bashoboye kuvura no muzana ngaha mu kigo cy'ubuvuzi kandi Inshuti ya bose akamumvurira katubashimire cyane ariko mutwibutsa akazina naho mwaje muva je nitwa Niyonzima Bosco nkaba mva mu ntara ya Muramvya commune Kiganda mutumba ni Murambu zone ni Gatabo canke muza ngaha kubera ko umuyobozi w'ikigo cy'ubuvuzi kandi Inshuti ya bose ari uwiwanyu yabasi ariko naza atari ibyo ntiwogaruka ngo nuko ari uwiwanyu ya vraiment basi je hange nahagarutse kuko bamvuye nkakira niyo mpamvu nabona gose ngaha kwivuza murakoze cyane koze namwe yego Mana yacu warakoze watanze ikigo cy'ubuvuzi ukivukanisha n'ishengero ufite Inshuti ya bose Simo kama rukokoye uwafashe yampaye isukari ewe kumbi biriko biraba muri ca kigo cy'ubuvuzi ka Inshuti ya bose ntavyo wamenye kimwe cyaho igitega none nukuri kuzima nkamenya nawe erega uzoga ivyakenye umviriza ikigo cy'ubuvuzi ka Inshuti ya bose mu ntumbero yo guhimbaza imyaka 10 kimaze kibayeho caciye gifata ingingo yo gutera gatwengo abantu bose bacitura mu kubagabaniriza ibiciro ku rugero rwa 50% haba ku miti ndetse no ku bikorwa byose bibera mu kigo Inshuti ya bose bisigura yuko umuntu ari hinusu yayo yorishe erega nivyo nyene igitangaza rero mu kigo Inshuti ya bose
bose basigaye bagira sona na masaje bakoresheje za mashini karuhariwe zimwe zikura ubucafu mu mubiri bumwe butera ibivyimba n'izindi ndwara. Izo mashini zifise ubushobozi bwo gusukura mu mubiri bigatuma imitsi zibuka amaraso agatembera neza. Hewe cha kigo kigeze hiyo urakibuza ariko yemwe nk'ivyo usanga bizimba. Mbewe urakomeye muri ino misi turiko turigina yubire y'imyaka 10 ikigo inshuti ya bose kimaze kibayeho massage zose bazikora ku buntu. Ngo ngwiki hogi tujane twigire ndikiremwa na uri kiremwa nyene yubire nziza y'imyaka 10 ku kigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose nayo utwo turusho tuzomara umwanya urumerumara. Inshuti ya bose gikorera mu ntara ya Gitega komine Gitega umusozi Rutegama haruguru y'isoko y'inka bakure kuri 69 199 247 canke kuri 79 766 951 kaze namwe mu gacemwo. Inshuti ya bose yo ni inshuti yawe.